Pastor mu ndahiro abubakanye barahira harimo ijambo ryama rigora abantu benshi rivuga ngo tuzosangira byose amahirwe n'amagorwa n'umunsi mu dusobanurira amahirwe cyarico n'amagorwa cyarico n'ingene tubisangira. Murakoze. Iyo umugabo n'umugore bariko barasezerana iryo ni ijambo rikomeye cyane usanga barahirako haba muri leta canke imbere y'Imana mw'ishengero. Baravuga rero ko bazosangira byose mu mahirwe no mu magorwa. Mbega uti ibyo basangira ni biki? Mu mahirwe basangira ibiki, mu magorwa basangira iki? Mu byo nari nagerageje kurondera nari natoranije ibintu bitanu abubakanye umugabo n'umugore bategerezwa gusangira mu byiza ubwa mbere muri amahirwe mwotubwira mukadushira ku mayange. Icambere reka tukidome ko nicitwa amafaranga ico nico kihanze ingo mukivuge ko cyane muduze n'ijwi babumve kugira ngo bene amafaranga bumve ko dukeneye kugisangira. Sawa. Amafaranga rero usanga ari ikintu mu rugo ndetse kiza gituma ingo nyinshi zisambuka iyo batagihurije ko batagisangiye ngo batahure ko muri ya ndahiro ico naco kirimo. Iyo rero umugabo n'umugore bumvikanye gusangira amafaranga barasangira ikintu citwa konti. Basangira gute? Ariko rero usanga kenshi ingo nyinshi ico kintu kigorana. Mugabo kandi hariho ingo aho usanga barabishoboye. Tugomba mutubwira babishoboye ingene babikoze kugira ngo ingo ziriko ziradukurikirana zumve ko bishoboka. Usangira konti bigenda gute? Birashoboka. Muragenda muri banki hanyuma mukuguruza ya konti isinywa ko n'abantu babiri hanyuma mukumvikana ko konti dusinya ko turi babiri wowe mugabo wanje na jewe umugore wawe n'ingene amafaranga avako ayo masignature abiri twese babiri twasinye. Ico nacumvise. Aho rero ni kugira ngo muzibire za ngorane. Ibyo bifasha iki ingo n'imiryango? Bifasha kudasesagura kugabanya ingorane. Hamwe umuntu umwe aza kuvuga ngo natoye amafaranga ubundi atabizi. Muramutse mugiye gutora ayo mafaranga naho hagenda umwe muba mwasinye ko mwese kandi mwumvikanye nico muza kuyakoza. Murashobora kutavyumvikana ido nido mugabo muri rusangi harenze ko ibihumbi 5 canke 10 ntangorane niyo muyafisa ari menshi naho horenga ko ibihumbi 50 bavuga ati n'umugabo wanje agiye kuyatora n'umugore wanje agiye kuyatora mwavuganye ivyo muza kuyakoresha. Rega birasaba ko mvuye kuyakoresha ntanga icemezo c'ivyo nayakoresheje bivanye ngene bamubanye. Turiko turavuga kuri abo babanye neza basangiye konti babigira gute? None ko baba bavuganye no kuvuga abazi ivyo agiye kuyakoresha. Nta kindi cyo bashiyongera ku mafaranga ico cyo gusangira konti twacumvise kandi dora twumva benshi kibafasha. Ica kabiri ni imigambi y'akazoza. Usangira imigambi y'akazoza. Biri muri vya vyiza mu rugo nta rugo rutagira umugambi. Tubarire mu migambi y'akazoza. Imigambi rero y'akazoza reka duhere iyo mufise nk'abana. Mbega abana mugomba ko bazokwiga amashuri ameze gute? Murashobora rero gushiramwo muri iyo migambi ati abana tuzobigisha mw'ishure kanaka prive batanga amafaranga angana uko mukabihurizako. Imigambi y'akazoza hariho kugura
nk'amatongo canke amaparcelle amatongo n'amaparcelle yego okay. Waryumvise amafaranga urayafise yego muravugana n'umugo mwubakanye hari ahantu numvise parcelle canke itongo yego kandi turakeneye ko twiyungunganya muri ibi kumbure ubu agaparcelle ugafise abazi yuko iminsi igenda kagenda karunguka n'itongo nico kimwe nawe utoba urigomvye kuririma urashobora kuririmisha kandi uko wariguze siko mu minsi iza riba rikigera. Tuba twamaze kwinjira mu vyitwa itunga ry'umuryango. Ibi bintu rero vy'itunga ry'umuryango mpora numva bitera ingorane cyane kubera ko hari abagabo bagura amaparcelle bakayahisha abagore n'abagore bakagura amaparcelle bakayahisha abagabo. Ubu rero tubwire tuzobikora gute kugira ngo amatati mu ngo n'imiryango agabanuke? Mu bisanzwe itunga ni iry'umuryango yego si iry'umugabo si iry'umugore. Urumva muramutse mwubakanye yego mukaba mwubakana muvuga ati ntitugenzanye yego itunga ryose ni iry'umuryango nivyo parcelle nguze ni y'umuryango nawe yuguze ni y'umuryango. Twategerezwa rero kuvyumvikanako niyo woba ufise none urinyegeje ngo umugore ntarimenye uwundi azorimenya ninde kabaza ni mama wawe mama wawe cagihe musezerana haranditswe nko mu bakristo hariho havuga ngo umugabo azoheba se na nyina abane n'umugore wiwe akaramata kandi utanarinyanditse ko nkarimenya ko ririho ryanditswe ku wundi muntu amatati ni amatati acatangura okay. Nico gituma rero ibintu vy'imigambi vy'itunga ry'umuryango umuntu wa mbere wo kubimenya n'umugore kuri we umugabo canke umugore umuntu wa mbere wo kubimenya n'umugabo kuko mwabaye umwe neza cyane. Erega icica nuko abantu naho barongorana naho bubakana usanga rya jambo ry'uko babaye umwe ritabafashe ritagiye mu ngiro barivuga ku munwa n'ahandi iyo koko uvuga ati uyu n'umugore wanje n'akabavu k'imbavu zanje n'akagufa ko mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje. Urumva nta kintu kiri ushobora kumunyegeza nta kintu kimwe ushobora kumwima kuko umwimye ni wowe uba wiyima nivyo. Amatati rero yose azanana ko umengo ntitwafatanye ntitwanywanye ngo tube koko umubiri umwe n'ahandi y'abatwi umugabo n'umugore yumva ati koko uyu n'umubiri wanje nta kintu na kimwe coteye ikibazo. Hari ibindi mwotubwira mwari mwatubwiye bitanu mumaze kuvuga bitatu mwotubwira ica kane nibijanye no kwizerana bimwe bita ambiance. Aho rero aho tuhumve neza tuvuga ku ijambo ambiance nayo tugire gute ambiance twavuze ngo ivyiza iyo umuntu aronse amafaranga ikintu ca mbere avuga naravuga ati nayaronse ndushe reka ngende kwikura indugumba akadugumba. Urumva rero murubatse naho yo ari wowe wayakoreye uwo mubana nawe arafisemwo uruhare kumbura imbere yo kugenda niwe yakuvyuye vyuka kare imbere yo kugenda yaragukuyakuye ugenda gukora ivyo bintu ufise umeze neza. Ni ukuvuga rero iyo hageze yuko wikura akadugumba ntategerezwa kujana neza cane aho nyene hasubiremo twumva umugabo yaronse amafaranga umuntu wa mbere yategerezwa kunezeranwa nawe n'umugore wiwe. Pastor aho hantu rero aho hantu abagabo turashobora kubana tutararonka amahera menshi muga tumaze kuronka amahera menshi uwa mbere aza kurondera n'umugore wa kabiri bamwe bita bahabara bamwe bita deuxième bire bamwe bita ibimanjema kugira ngo biyage neza n'imiburi ibura dafiriyeyo azogaruka pasuye bayamumariyeko azanye ibigwara ndamugwaze ndamugire gute havuge ivyo ni vya bindi twavuga nkwiye kugira iki ukwiye kugira kurosa amahera. Iyo umugabo yemera ko umugore wiwe arakagufa kamagufa yiwe
hageze aronsa amafaranga avuga ati ngomba kugira ambiance umuntu wa mbere yategerezwa gutwara n'umugore wiwe bajya batwara abandi n'umugore nawe nyene reka nawe ndamuje kwega n'umugore ashobora kuronka amafaranga menshi gusumba naho yo bari make arashobora kuvuga ati boko naronse amafaranga reka mpita n'umugabo wa uwo tuja dusohokane kumbure tumaze iminsi tudasohoka byose birashoboka no kuvuga twese ni magirirane uwa mbere rero kusohokana n'uwo mwubakanye amen umugabo akamenya ati n'umugore wanje n'umugore yaronse ati n'umugabo wanje ibyo ni ubwenge kabisa mugatubona abagabo benshi basohokana abagore b'abandi wa munsi watubwiye ngo abagore basohokana abagabo b'abandi n'abagabo basohokana abagore b'abandi bisubireko naha rero birakenewe niba ugomba ko urugo rwubakwa neza yego cyane ni ukuvuga inimero ya mbere n'uwo mwubakanye dusohotse rero niyo musohotse nca mfata iki nca ngiki duca tubigera gute bigenda gute muravuga tuja hehe ubwo ni mwanga kudutwara ko tugiye duca turya menshi tugasha turya ibizimbye kubera abari nabo bamaze nk'umwaka utamutwara ukwezi ugashoboza ati mpava nko manda ibizimbye cyane navuze ni umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe niwe nimero ya mbere nawe urya byinshi ntaco uyafise wayaronse mutangwa kwibaza mbega tuja hehe mugatora aho muca nibyo mukoze kuko wewe uraba ingene uwo mufuko wawe ungana hanyuma urashobora kumvikana tuze kugiki aha babazaniye kakanuze kagakarte mu mahoteli nko mu mahoteli murashobora kuraba wazanya ngahe muri meni ijana n'amajana 2 naho yo ari make ni 50 mukagira ibikwiranye nayo mufise mugabo ico kintu mwagize mwagikoze bashitse rero wasohokanye dusha twifata we ko ari abahora badusohokana bakadutaho turi bagace bagenda kugaburira abandi hariya tweho urumva kubera ko hari igihe batubwira bati oya icara ngaho ugenda aje ngiye muri business hariya ndagaruka wejeje kugutora ibyo mu bisanzwe ni bya bindi twavuga mu rugo niba urugo rwubatswe neza umugabo ubuzi ivyo akora cyangwa umugore ubuzi ivyo akora mushitseyo agahura n'uwo muri business nkawe vyo mumaramaza ariko akubwira ati tujane tugende kwicara hariya hanyuma kumva ari ivyo adakeneye ko wumva bakahaguruka bakabivugana mugabo ntiyo gusiga niwe yagusohokanye ngo aca gusiga aho hantu hanyuma agenda mareyo ngo akubwire ngo jya ibi abari karaguhenda ukora mwe nuko abari karahenda uwo bari kumwe utari ko arampenda bigenza gute utari karaguhenda ni ibintu ariko ndavuga niba ari umugenzi muricara muca mwagura n'umuzingi agakomanda akantamika nkamutamika aramusagiza ivyo akantamika nkamutamika rega bivuye muri ambiance rero muri ya ambiance nivyo nyene mwasohotse ibyo dushaka bajya badusohokana abandi aragutamika akakubwira utujambo akakubwira ko usa neza usa n'irirenga atawundi musa mugabo abagabo bacu dusohokanye ntabyo batubwira nivyo rero abagabo bategerezwa kuvyiga akamenya ko hariho uheruka kurishwa agafiriti ka mbere kuri wa munsi wa mariage urabyumva nawe mugabo umusohokanye ukabigira aho nyene arabona yuko bwa wundi aracanyiyumvira ubikoze biraduza rwa rukundo kandi akabona ati ubu twavuye muhira twavuye muri vya bindi vyo muhira tushitse hanze nivyo pastor yabaheruka kagasante bahagaze imbere y'ishengero n'abantu benshi bariko baranywesha wa munsi wa mariage aho rero babwire igikwiye gukogwa kubera ko ibi bintu bito tuta nagomba ndakigaruke ko
aha twari mu bijanye no kwinezereza wasohokanye umuntu yego mugabo no muhira rero ica gatanu nibijanye n'ibigumbagumba ica gatanu nibijanye n'ibigumbagumba yego ibigumbagumba rero bifatira kuri vyinshi dondagura bifatira ku bintu vyinshi ica mbere reka dufate mu gitondo umugabo cyangwa umugore agiye ku kazi mbega imbere yuko agenda bigenda gute urabwira uwo mwubakanye bayi ndagiye akumva kugiye ukamusezera bishobotse n'akabizu k'umusoma ukamusoma mbega si bibi nivyo nyene nshaka none si wa mubiri wawe nivyo nyene dushaka erega umubiri wawe umuntu urawantretena nivyo urawukorera ivyiza vyose kandi mu bintu abagore dukunda ko dusoma birimwo biza ubwambere mu gitondo muri vya bigumbagumba usohotse gute kampobera neza bishoboka ari kumushikana ku muryango nkaguherekeza kumushikana ku muryango bayi ugenda amahoro ukamubwira n'akajambo uze gukora neza urondera uronka niba ari umudandaza umwatuye ko iryo jambo ryo kuronka ni vyiza udandaze wunguka yakubwiye ko aza kugira mission aduga muri interieur muze kugira urugendo rwiza sheri wanje avyumve nuko bivuye ku mutima neza cyane ikibona rero kivyonona nivyo nyene usanga abantu batakigira ibigumbagumba kandi barabana barara mw'ishuka imwe canke tubana bisha bigenda biragabanuka nivyo nyene uko bigabanuka nivyo bituma rwa rugo rudakomera mu majambo make rero tuguma tubiduza vya bindi twari twavuze ngo nakaramata ukabona ngo nuko mujyama mw'ishuka imwe by'akamara karamata bica bitangwa guhera ugasanga vya bigumbagumba vyagiye ni naco gituma usanga bagenda kubirondera hanze ugasanga hariho uvuga akubwiye sheri nturi n'umugabo wiwe kagakwita mu gutwi umwe mujyamana ntiyigera kubwira sheri nta na rimwe ukumva umutima urarahutse aho kantu ka sheri ndagaheruka kuri mariage muri fiançaye numvise rero ubundi amwakiriye amubwira sheri nariko ndavuga tugisohoka niyo tugarutse niyo muvuye ku kazi usanze uwo mwubakanye ari muhira akwakira gute arakubwira karibu sheri karibu dia sinzi karibu sweet akajambo muvugana karibu love kuko nibi nyene muri ibi vy'ibigumbagumba hariho ibipfa kuko usanga umugore ahamagara umugabo wiwe Pierre cyangwa umugore ugasanga umugabo ahamagara umugore wiwe Matilda ukibaza Matilda ni imbwa n'umuyaya ni ikipiyeri ni imbwa n'umuboyi aba bana rero hategerezwa kuba hariho akantu bavugana mbega umugabo wawe umwitane dia umugore wawe umwitane honey love twabyumvise ako kari muri vya bindi bigirante bituma rwa rugo ruramba neza kandi tubwira kandi turi muri vya bigumbagumba ingene usohoka ingene winjiye ingene bakwakira mbega ushitse uri umugabo barakwambura ibirato aho birato ufise ivyuya mbega bakubwira ati karibu ingo kwambura impuzu ibintu bikure wari ufise waje ufise nivyo vyose nivyo bikomeza rwa rugo umuntu akabona ati uwo tubana aranyitayeho ivyo rero mugabo abagabo usanga nabo bikunda ugasanga bashaka ko abagore aribo babakorera mwene ivyo mugabo abagore ntibabibakorera vuga nyene n'abagabo babidukorera urakoze umugore umwakiriye hanyuma ukamwambura ibirato nta kibi kirimo none erega nta mwami abaho atamwamikazi neza cyane kandi no mu kiganiro giheze twavuze ati ivyo ushaka ko umugabo
ivyo binezereza umugabo n'umugore biramunezereza. Aha, ndakumvise. Urumva rero yego banda si umugore yo kwambura ibirato wenyene, umugabo wenyene n'umugabo arashobora kwambara yego kugira ngo ega ntivyo mugwa nabi, nivyo mugwa nabi ariko avyikorera kuko abikorera ni wa mubiri wiwe. Urakoze rero harakoze. Ibi ni vya bindi tuvuga ugasanga tugomba kubivuga ntitubikore. Yego mugabo tuyaba twabivuga tukabikora neza cyane urugo no kuvuga uko umunsi uhera ugasanga ari akantu gashasha uriko urakorera uwo mwubakanye kandi akumva ko koko mwitananyeho. nta kandi wotubarira mu bigumbagumba numva aho hantu haryoshe cyane. Ikindi wamaze gushika mu rugo hageze ku meza gufungura ku meza ho bigenda gute? Mbega uwo mwubakanye ino dufise ababoyi mubo yateguye arakubwira ati karibu harageze, hanyuma twavuze ivyo kurishanya umugore wawe niwe ashaka kubwira ati karibu shere kumeza. Niba ashobora kuba kuzi nyene ufungura ashobora akwaruriye navyo ni vyiza. Urabona ko kandi ubuvuye kuri tele warushe. Yego kumbura ari naho usanga twikunda ugasanga ni wowe nyene ugomvye kwiyarurira mugabo wakwaruriye kwega arazi naho estoma yawe igera. Nivyo arazi ivyo ukunda nivyo aba yatetse kumbure wamuhaye amafaranga kuko urugero rwageze ko araruzi. Yego arazi ati arakunda agafiriti, arakunda agakeke, arakunda naho akanyama naho ugasigaye kazimba. Yego mugabo arabizi afumagura akarobo. mugabo arabizi ivyo ukunda hageze akwarurira. Nivyo ega no mu gutangura akurishije agafiriti ka mbere nivyo bari birazi bya bindi twavuga ati abantu ntibaheruke kakandi ko gutamikana bakiri imbere y'abavyeyi wa munsi wa mariage. Ico kintu nico tugisubireko. Turavuye ku meza harageze mw'ijoro kuryama. Mbega umugabo n'umugore baryamana gute? Tubwire. Ni muzungu wa ine bahana imigongo nivyo vyose biri muri vya bindi vyubaka wa rugo. Abagubatse neza barara gute? Abagubatse neza bategerezwa kurara bafumbatiranye. Bategerezwa kuryama bafumbatiranye. Urakoze cyane. Apana umugongo umwe aho umugongo wundi canke yaryamye umuzungu canke umwe acuramye uwundi acuramye canke umwe yambaye jeans. Ego ni ntuze ni sentire yashitse kugira ngo ibisuma n'ivyinjire n'ivyibe. Turi muri vya bigumbagumba. Nivyo ibi rero naha birakomeye cyane kuko nivyo vyubaka urugo. Nivyo misi yose gufumbatirana. Ikumburi Bujumbura harashushe mugabo mutegerezwa nibanga kumenya ko ari ry'abantu. Ega byitwa ibanga ry'abubatsi. Nivyo kandi hagomba kubaho indya zo kumeza n'indya zo mu gitanda. Aha rero hari inzara yo kumeza n'inzara yo mu gitanda. Aha rero naho nyene harakomeye. Ugasanga umugabo aratashe hageze ico gihe yabwira umugore wiwe ngo amwegere canke ahindukire akumva inkokora ngo paci mu rubavu. Hanyuma mu gitondo ngo mparasi bamuraje kujya musonga. Mbe wibaza yuko atavyumva? Aravyumva. Wibaza ko naho yaguha ayaguha n'ineza. Hari naho ayaguha akayagutera akifata mana yo mwije. Ivyo vyafata mu rugo mwarasezeranye yuko muzobana akaramata. Mana tabara naho agenda ajana akabazo arashika niyagiye ugasanga muri vya vyiyumviro agahinda
kakamwica uwategerezwa kugira ante kumumara agahinda ugasanga niwe akamutera mana tabara kandi bafiki yamabanga yo mu rugo mana tabara abakenyezi usanze bariko bararirimba bavuga ngo ntitwazanywe n'ibigori twazanywe n'ibitugoye mugabo iyo hageze kubikora ugasanga ntariko arorohereza umugabo wiwe bakenyezi twabyumvise mbega nta n'abagabo nabo n'abagabo nuko nyene nabo nyene baca bagwara barashobora bivana urumva ariho hariho abagore byanka n'abagabo banka kugira ngo urugo rugume rusoza hari ikindi wotubwira kugira ngo twegere imbere mbona umenga wari watwigeranirije ibitari bike yego bisanzwe mu vyiza dutegerezwa gusangira ivyo negeranije vyasa n'ivyo murakoze cyane si bike abariko baratwumva nibabikorerako ingo zacu zose twavuze ngo no mu bibi naho reka duhere icambere ubukene burashobora gutera mu rugo kandi mugitangura kubaka byari bimeze neza mutegerezwa gutahura ko mu byo mwasinye mutegerezwa gusangira n'ibibi bwa bukene rero buje babusangira gute utegerezwa kumenya ati kare twahora turya ubu rero amafaranga yaheze kare twahora turya amafiriti amasupageti n'ibiki tugiye kurya itujumbu turengarenga n'amahoro wumve yuko dutegerezwa gusangira utwo turengarenga umugabo ntabone ati nce ngenda kurondera ba bandi bitwa bayafise abagore akagaburirwa n'abandi bagore bayafise umugabo ugasanga ariko yitwa Mariyo umugore rero urumva nawe abuze ashagenda akabamaraya mu bumaraya ica kabiri ni ibijanye no kubura ivyara iki rero kirakomeye cyane kubura uruvyaro naco nyene ni igihe kibi dutegerezwa gusangira iyo kiramutse gishikiye aba bana bategerezwa kumva ko bakwiye kubisangira gusiportana ntihagire uvuga ngo wewe ni watumye ntabyara bishobotse genda kwa muganga urabe bishobotse hanyuma hari ikindi ni igihe c'ingwara mbega naho twogiriye n'ingwara nuko nyene nibihe bibi biba bishitse dutegerezwa kumenya ko tugira twihanganira ivyo bihe hamwe muri ivyo bihe kumenya ko uri umugabo ugwaza umugore wawe niba uri umugore utegerezwa kumenya ko ugwaza umugabo wawe nivyo twabonye ibihe bigoye nk'ibi bihe by'ingwara zidakira nka zimwe za sida kare bigitangura wasanga umugabo ayigwaye umugore aca muheba akamuta mu bitaro canke ari umukenyezi ari batabwe kugwara umugabo akamucamuta suko bikwiye kumera suko byategerezwa kumera ni igihe kibi gishitse twategerezwa kumenya ko tubandanye tugirane twengengana icakane ni gishobora gushika ni igihe hagize ufatwa n'ubumuga naho nyene mutegerezwa kubisangira ukamenya ati uyu ni umugabo wanje canke umugore wanje yafashwe n'ubumuga tubana ntegerezwa kubandanya ndamwitaho gatanu harashobora kuba ibihe bibi umuntu agafungwa umuntu agafungwa aba bana bategerezwa gutahura ko bageze muri vya bihe bibi arafunzwe naho yo bafise ikosa utegerezwa kumugumako kumugemurira akabona ko umushigikiye ukamuremesha kumura turiko turiruka turabe ko wovayo ibintu nk'ivyo kugira ngo rwa rugo rukomere pastor Imana ibahezagire cyane numva mutubwiye ibintu byinshi cyane kandi igiye kudufasha mu ngo n'imiryango rero numva ata byinshi norenza ko reka dusaba abadukurikiranye bose tugende kwihata tubishire mu ngiro hanyuma ingo zacu zitabagwe Imana
ibahezagire. Shalom, shalom, shalom.